cyose ni igisagara cya New York, igisagara kinini ya bose, igisagara kinini ya bose. Rero nk'uko nari nabivuze kiraba turi mu mazi tukizungurukira hirya, turi ku nkengera z'uruzi, kandi uruzi rutoya ugereranije na Tanganyika. Nicyo gituma navuze nti bizaba biryoheye ijisho igihe tuzaba twarubatse igisagara cya Bujumbura mu buryo budasanzwe, aba abantu bakaza baraza muri Tanganyika bagenda baraba. Kandi nizera yuko nk'uko nabivuze urungano rwacu ruzobikora cyangwa izindi ndungano ziri inyuma, kuko ibyo ari byose urunganwe turacyafise imyaka 50 yo gukora. So imyaka 50 yo iracyarimo yuko dukora, hanyuma abana bacu nabo bagazokorera iyindi n'abuzukuruza. Ni ibintu turashobora kubyubaka kuko dufite ubwenge, dufite abakozi. Kenshi igitwica no gucanamwo no kutumvikana kubera ibintu byinshi nagiye ndavuga, ariko umunsi tuzoshira umutima hamwe nka bene Burundi, nka bene mugabo umwe, ibi bintu turashobora kubyubaka kuko dufise Imana. Turafise Imana kandi Imana yacu irahambaye, nta kinanira, irashoboye. Yaremye ijuru n'isi, yatanze ubwenge bwo kubaka ibi, niyo yaremye Abarundi, niyo yaremye Burundi, yaremye uruzi turimo, yaremye kiriya gicu, yatanze ubwenge bwo gukora iriya ndege mbona mu kirere iri kirarengana. Imana yacu ni Imana y'Abarundi, ni Imana abasogokuruza izodushoboza. Ubwato butukura bwera ni ubw'abajeje umutekano, fire department, ni nk'abajya bazimya umuriro. N'ubwato bwabo no mu mazi umuriro watse, hariho abajeje umutekano bafite ubushobozi bwo kuzimya uwo muriro. Zimwe z'iwacu bita za kizimyamoto, niho kazi kabo ko kuza kuzimya umuriro. Iyo ibihugu byateye imbere bikiyubaka bigira n'ubushobozi budasanzwe, ibintu naho byononekara abantu bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo barinde abantu, barinde ibintu by'abantu n'igihugu. ko no gushariza ibintu bakoze byo gushariza, bashyiramo utuntu tumeze nk'amasikariye abantu bagenda bakicaramo, batera amashurwe, abantu bakicara bakagubwa neza. Icyo kizu umubona gikomeye, ikizu cya departement ya marine na aviation ya New York. Igiye no kuvuga ko igisagara aricyo kiba kibise ku bushobozi, kuko muri ibi bihugu ibintu byinshi biragabuwe. Ville bifite ubushobozi bwayo, igisagara kiba gifite ubushobozi bwayo, intara hamwe na province cyangwa hari icyo bita eta muri kino gihugu, hamwe n'igihugu leta itwara igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo uburongozi buba bugabuye mu buryo butandukanye, n'ibijyanye n'inyubako n'ibikorwa mu gihugu biba bigabuye. N'ahandi ndabizi ko bigabuwe, mugabo ibihugu bo babigabuye mu buryo butangaje. Ugiye kuraba ubushobozi bw'igisagara ingene butandukanye n'ubw'intara, intara ariyo leta cyangwa ingene ubw'intara butandukanye n'ubw'igihugu, biratangaje. Igihugu mba niko navuga leta irongoye igihugu.
biratangaje ariko nk'uko nabivuze abantu iyo babaye umwe bakajya inama hakabamo kubahana no gushyigikirana ku bw'inyungu z'igihugu cyose bigira ikimaze muri byinshi kandi byubaka byinshi. Iki ni igisagara cyubakitse mu buryo butangaje, cyubakitse n'ubu baracyariko barubaka mu bice byinshi uri kuraraba urabona yuko bakiriko barubaka ibintu bikomakomeye. Iyo ni helikoptere y'abajeje umutekano baguma bakuranwa indege ziguma ziduga zimanuka bariko bararaba umutekano w'abanyagihugu no w'igihugu. Kandi ikintu gitangaje abantu mwibuke yuko ibi bizu mubona ni ibizu bizimvye rwose kandi ibyo bizu bifise ba nyene byo. Yego hari inzu za leta ariko inzu nyinshi ni iz'abanyagihugu ku gatwe kabo. Rero ni ukuvuga ngo abantu bashobora kuronka ubutunzi nk'ubu kuri benshi biratanga ibyizigiro yuko Imana yabahaye ibi ntirahinduka, nawe birashobora kuguha aho wowe uri hose n'uko bumeze kose, kuko benshi muri aba bantu ntibabivukanye. Nibyo hari babirezwe n'imiryango mugabo mwibuke ko n'imiryango yabo yaje muri iki gihugu atakintu na kimwe fise. Rero no kuvuga ngo wa mujene we, wa murundi we, wa muhungu wa mukobwa we, aho uri hose ukoze ugasenga ukarondera mu nyonga z'Imana, Imana ku bugombe bwayo, ubuntu bwayo n'urukundo rwayo irashobora kutaguha iki building cyangwa iki etage kingana gutya, mugabo Imana n'Imana yishura amasengesho irashobora kuguha ikaguha ubuzima bwiza wowe n'urubyaro rwawe. Birashoboka kuko byose niyo bitanga. Rero aho buri hose kirazira guta ibyizigiro mu kugumiza umutima wawe ku Mana, ukabandanya urondera mu nyonga z'Imana, twese tukarondera mu nyonga z'Imana kugira ngo ubuntu bw'Imana bubandanye butugirira neza, kuko twese mu nzira imwe canke indi tuguma dukeneye Imana n'ubuntu bwayo. Mais non, c'est pas moi qui te tire dessus. Non, non. Attends, je t'ai venu voir son ex. Je t'ai vu passer par là. Cyari cyagisagara nyine. Pourquoi pour avoir la statue maintenant là, j'en peux plus. Moi je suis venue pour la statue de la liberté. On doit tout dire Ngo ni ubwato bwa gisirikare, ngo ni ubwato bukomeye cyane bwa gisirikare bwicaye ku bwato, hariko n'indege ntono zicaye kuri ubwo bwato. Qui t'a dit quoi? Que la casquette est tombée dans le rapport. Il a dit qu'il a acheté.
Moi. Moi aussi, j'ai laissé des choses en même temps. J'aurais bien fait. Non, pas maintenant. n'ubu aha hose kiracyari igisagara cya New York, aha hose ni New York. Icyo ni ikindi kimenyetso cy'umuntu w'umudamu ashize agatoke ku munwa. Sinibuka neza icyo bisobanura, ariko ibimenyetso byose biri ngaha, demonima zose ziba zifite ikintu gikomeye zisobanura ku buzima bw'umuntu ku bw'isi turimo uyu munsi. Niyo mpamvu navuze ni muri iki gisagara harimo ibintu byinshi, harimo ibimenyetso byinshi, kandi hariho ibintu bitari bikeya, ibintu bitari bike abantu bashobora kwigira kuri iki gisagara mu nzira nyinshi zitandukanye. Uretse yuko nacyo byose si byiza, byose si haleluya n'amina nk'uko abakristo bakunda kubivuga, nabo baragira hariho ibibi bitandukanye, kuko iyi si irimo abantu, biragoye kugira ngo ibintu byose bibe haleluya na amina. Biragoye kugira ngo ibintu byose bimere neza. Rero umuntu araba icyiza akigira ku cyiza, akaraba icyo yo kwigira ko nicyo byamufasha, ibindi nabyo akabyihorera. Ibi byose, aya ni amaparitema, aya ni amakondo, icyo kiyetaje cyose kibamo abantu gushika hejuru, kugira ngo nko kuri etaje ya 40 ingahe sinzi uko kingana. Iki ni ikimenyetso cya korogati, kugira ngo ni publicité ya korogati. Murabe hariya hejuru ubwiza bwaho. Murabe mu bice ingene hasa neza. Wow. Aha rero tugira twegere cya kimenyetso gikomeye nababwiye cya freedom cyangwa cya liberté cyangwa cy'umwidegemvyo, icyo bita mu gifaransa statut de la liberté, mu kirundi navuga ko ari ikimenyetso cy'umwidegemvyo. Ikimenyetso gikomeye cyane kandi gifite amateka menshi akomeye. Nimba nibuka neza, ni ikimenyetso kigaragaza kera cyagaragaza ubucuti hagati y'Abafaransa hamwe n'Abanyamerika, kuko abatanze icyo kimenyetso bari Abafaransa bagiye Abanyamerika kugira bakomeze ubucuti bwabo, hanyuma Abanyamerika bo batanze ikibanza kijamwo. Icyo rero kimenyetso n'umudamu afise nobyita flambo y'umuriro, yatsa umuriro ni nk'itara, afise nk'itara ku kuboko rigaragaza umuco w'isi. Rero ni ukuvuga ngo iyo sembole cyangwa icyo kisitati ku Banyamerika cyangwa ku isi cyace kiba nk'ikimenyetso cyo kugaragaza umwidegemvyo ku isi yose, umuco w'umwidegemvyo ku isi yose.
mu yandi majambo uwo mudamu ari kuri ico kimenyetso yitwa Liberatas yari nk'ikigirwamana c'abaroma. Liberatas yari ikigirwamana c'abaroma, yari imana yabo y'umwidegemvyo, imana y'umwidegemvyo. Nico rero abahinga b'ico gihe, abartiste baciye bakora ico gihangano, reka navyite gutyo, c'iyo mana, iyo mana y'abaroma, Liberatas, iyo mana y'umwidegemvyo y'abaroma. Mugabo igikuru ico bashaka yari uwo mwidegemvyo kuba ari mw'isi bose, yuko abantu bose bagira umwidegemvyo. Yumva abafaransa rero bagiye abanyamerika kubera ubucuti, mugabo kica kiba ikimenyetso gikomeye c'umwidegemvyo kuva New York cyangwa kuva muri Amerika uja mu mpande z'isi yose, umuco w'umwidegemvyo. Rero ni ikimenyetso gihambaye gikomeye. Abantu benshi baje muri iki gisagara ca New York baba baje kuraba, benshi iyo baje New York bagerageza guca kuraba iki kimenyetso. Rero muravyumva naho Liberatas yari ikigirwamana c'amahoro c'abaroma, umuntu ashobora kuvuga ati none abakristu twebwe nk'abakristu uyu munsi nico kigirwamana bihuriye. Ego birumvikana, na namwe duhuriye kuko twe nitwizera ibihigirwamana, ariko twe twizera umwami w'amahoro, umwami w'umwidegemvyo, uwo nawe n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Rero uwo twe niwe duhagazeko. Mugabo nk'uko nagiye ndabivuga, kuko turi ngaha mw'isi, hari ibintu byinshi biri ngaha mw'isi ataco vyonona mu mubiri w'abantu, ataco vyonona muri mwemu canke mu gakiza k'abantu. Iyo tubibonye tugerageza kwiyumvira kuri ico kintu, tukaraba ico dushobora kwiga canke n'ibisobanuro vyabyo, hanyuma twebwe nk'abana b'Imana tukaraba ico dukuramwo kituraba, ibindi tubona yuko bitagira ikimaze kuri twebwe tukavyihorera. Rero igikuru n'uwo mwidegemvyo. Rero aboza kurondera umwidegemvyo kuri iki gishushanyo boba bihenze cyane rwose, kuko umwidegemvyo ni Yesu awutanga. Mugabo gusa ico gishushanyo kibereye ijisho, kiraryoshe kubona, kandi n'isobanuro yaco ni isobanuro ikomeye cyane. Kandi rero ku maguru yaco y'uwo Liberatas hariko ibintu bimeze nk'iminyororo, mugabo iminyororo yacitse, kandi ni nk'uko yariko aratambuka. Ico rero naco gifisindi isobanuro kubera ko abanyamerika bagize amateka akomeye cyane. Muri ayo mateka baragize amateka yuko nabo byabaye ngombwa yuko bagwanira umwidegemvyo, ubwigenge. Rero mu yandi majambo iki kimenyetso hari n'ico gisobanura mu bijanye n'umwidegemvyo w'abanyamerika igihe basaba independence canke bagwanira agateka independence yabo, hanyuma no gukuraho bimwe by'ubu esclavagisme, bimwe aho abantu batwagwa nk'aba esclave. Rero igihe ariko aratambuka cyari ikimenyetso nk'ic'umuntu w'umu-esclave, iminyororo yacitse, noneho ariko atambuka aja mu mwidegemvyo. Rero urumva yuko naho iby'iki kimenyetso bivanze, mugabo harimo ibintu byinshi dushobora kwiga cyane gose. Harimo inyigisho zitangaje, no ukeneye kumenya iki kimenyetso wabonye hejuru yuko afise ikintu caka umuriro bigaragaza umuco w'isi, umuco w'umwidegemvyo, uva aha ukaja mu mpande zine z'isi. Ni kuvuga ngo abanyamerika canke New York ni igihugu hamwe n'intara byiyemeje kugwanira umwidegemvyo n'agateka kazina muntu mu mpande zine z'isi. Naho rimwe na rimwe nk'abantu nabo bihora bibagora, ariko bari mu bagerageza kubikora mu buryo bwagutse no gufasha. Rero ni cya kimenyetso statue de la liberté, ikimenyetso c'umwidegemvyo ku isi yose, mu mpande zine z'isi yose. Ikimenyetso kigaragaza umwidegemvyo kuva ngaha no gushika mu mpande zine z'isi.